Sadly yego yaje kuri stage yari yambaye neza yaraberewe mugabo yari yambaye impuzu zimujena abanyakanyosha bazi Sadbi asara abasarisha ujya munsi yari yifunze mugabo je novuga ko ntadosuye kwifunga yaje mu kanyosha nka kujya azotuma bigira hariya mugabo mu kanyosha tuba dukeneye umuriro wiwe turamuzi turamuba cyane kandi turanamushigikira cyane twosaba yuko irya style yaje yambaye ikindi cyo ndagaruka ku bantu bateguye irya kose ego barayiteguye mugabo hari ubuntu bwinshi nagiye mbona nk'ubw'amakosa sinzi murabona uko video ukuntu zigaragara ukuntu sho yari ipanze warabona neza ko kose. Hello guys, my people, kana baramutse cyane ndababwire ko ndabakunda cyane ndababwire yuko ni mutarambirwa maze kumva ko ari mutarambirwa ni MC Goragoza gwagwana no kumenyesha yuko behind camera mwitwe Rene Lactici ni watuma amasanamu amashusho abashika kwameze neza menya neza turagiye kuri kino kintu nari maze iminsi niyumvira mbega kose yabereye mu Kanyosha kose yabereye nga mu Kanyosha ya Jove bien sinigeze numva abanyamakuru bayivugako urumva ndagere kugira ndayivugeko ijya kose ego yari ipanze neza yari teguye neza mbere yarimwo n'abaririmbyi benshi basanzwe bavuka nganye ni mu Kanyosha ndiko ndavuga yuko hari Emerson hariho G4 hariho Sabi ego Bernice twarabonye Pop G avec Wanaveski Kos niho bari hariho abantu benshi mugandagaruka ku maerere yabaye rya munsi abantu benshi batazi erere ya mbere yabaye mwarumvise yuko Big MC Ami Pro ngene yaguye kuri stage mbega no bupfu bwa stage canke no bunini bwiwe birashika kuba pisi bunini cyane ugasanga yakorotse kubera ibiro vyiwe okay turagiye umuririmbyi Sadbi yego yaje kuri stage yari yambaye neza yaraberewe mugabo yari yambaye impuzu zimujena abanyakanyosha bazi Sadbi asara abasarisha ujya munsi yari yifunze mugabo je novuga ko ntadosuye kwifunga yaje mu Kanyosha nka kujya azotuma bigira hariya mugabo mu Kanyosha tuba dukeneye umuriro wiwe turamuzi turamuba cyane kandi turanamushigikira cyane twosaba yuko irya style yaje yambaye ikindi cyo ndagaruka ku bantu bateguye irya kose ego barayiteguye mugabo hari ubuntu bwinshi nagiye mbona nk'ubw'amakosa sinzi murabona uko video ukuntu zigaragara ukuntu sho yari ipanze warabona neza ko kose yo mu Kanyosha yitabiriwe cyane yari tabiriwe cyane hama mugabo kwidagadura biba bike ikiruri cyaheze kare urumva abanyakanyosha twari twiteze yuko n'imiburi kijya kirori cyari guhera nka 8 urumva abantu two turakira ya hama ngarutse ku bibazo bimwe nagiye ndabona narabonye yuko Wanaveski Kos murabizi yuko kuva na kera bararirimba kandi bari muri modu cyane mugabo bacinjira kuri stage harabaye ukuntu ko kuri neglija ko basikutiye kura nk'uko yaraba ku ma video y'ukuntu concert yagenze urabona ko neza baje gutora umurongo Sabi aje kugira iki gusupport yajya urumva bice biboneka neza yuko hari igihe kinini cyane bataririmba mbega abaririmbyi bacu baca bagenda bagaherayo ndagaruka ko kino kintu nimba uri umuririmbyi nimba warahagaritse kuririmba urumva kuki we warahoze uri umuririmbyi kuko tubandanya uvuga ati reka nkubite repetition kubwiwanje urumva mbandanye indirimba rekaje guhe mu muziki si uvuga ngo ucuweba ngo comportement ntushaka ngo kujana muri studio kuririmba urashaka kuja muri studio karirimba ukavuga ati je ndirimbo no musi ndayanditse ndayiririmbye ndayibitse wenda ejo buzobyuka ndayipostinga urumva
hari ivyo byashikiye abaririmbyi cyane cyane. Urumva ndagaruka ku kindi kintu ico ndakivuye ko cakose ya Jove bien yabereye mu Kanyosha. Icambere coco staff ego yari panze neza mugabo bana ikintu c'umwanya kweri baze bararaba bagikorerako kandi bagikorerako cyane. Ikindi kintu naco nagira ngaruke ko ni ikintu c'aba baririmbyi bacu. Abaririmbyi bacu ego ko barasohora indirimbo kandi ziko ziraryoha mugabo kuraba kuri ino ndirimbo ya ba Bifesi ya abanyakayanza ba Bifesi ba Diwani ba Eli Probande ego ni indirimbo ifise quality nini cyane, ni indirimbo imeze neza ifise umudundo umeze neza mugabo se aba promoter kubika bateko barayipromotinga uhapumbarira ati muri abo baririmbye ari gusanga nyara baririmbye usanga nyine bazi nyine bigena nyine mu entertainment y'umuziki mugabo birashika mugani nagenda kumenyesha kino kintu nimbura umuntu uri kuranyumviriza canke uri kuradukurikirana uciye kuri ku rubuga rwa FTV Desasnaseti gira subscribe, gira umutima wo gufasha ukurumva, gira umutima wo gufyonda, gira umutima wo kuraba ikintu cyo wundi urumva. Jewe ndibaza aha tuko turatumwanya tuko turashaka kuyaga kugira yabura basi entertainment y'u Burundi bandanye yiyagura urumva, ibandanye ishika imbere urumva. Hari ikintu muramvuga icitwa ukuri, nimba mugenzi wawe utazomubwiza ukuri mugenzi wawe nawe ntazokubwiza ukuri ya nimba uno munsi ndiko ndaronka wowe utari kuraronka ejo nawe uzoronka nanje jo mbure ya rero dutahure tumenye nibihe turimwo tumenye naho tuko turaja ya ico ndakivuyeko. Ikindi naco musanzwe muzi yuko hari umwigeme aheruka kuva muri Congo yitwa Delicia Debo, asanzwe ari n'umuririmbyi kandi avuka mu gihugu cyacu Burundi, avuka mu ntara ya Ruyigi. Yagarutse ngaha mu gihugu cyacu aje gukora umuziki. Mes chers amis, aje n'igisasu c'indirimbo yakoranye na Baraka Oleg. Rero nibaze yuko muri tsayari yo kucakira neza, nigikorwa gipanze neza, nigikorwa gira gisohoka na clip video, ni ndirimbo ikosoye mbere wanashima ikiraca no kumbuga ndibaza muriko murayibona. Rero tuyitege cyane tubashigikire, tuje ku rubuga rwa Delicia Debo tugire subscribe, tuyitegereze izosoka vendredi 2:00, tuje ku rubuga rwa Oleg tuyitegereze izosoka vendredi 2:00. Man, hari n'abandi baririmbi benshi cyane ngaha mu Burundi ko barashaka gukora, ndavuga Belo Nelis Belo nawe nyene afise igikorwa ciza yakoreye muri South urumva, yagisoranye clip video. Tujere dushigikire impano, nitutayishigikira uno munsi ejo nizo biri kiratera imbere urumva. Nama nibaze gituma aha mu Burundi abaririmvyi bose uko baje usanga badashitse bahaguruka kubera iki na support uba tugiye kuraba mu bihugu bibanye usanga umu journalist ari umuntu yibanda ku kintu urumva, avuze ati iki kintu ngenda gipromoting reka ndagipromoting urumva. Ubu usanga aba influencer ngaha mu Burundi bo baratekereje urumva, ntaco bafise bavuga kubera ko ushobora kubura ikintu uvuga kandi uri umu influencer uri umu journalist ego kubera iki udashobora guhaguruka kuvuga ati jewe ngomba gukora urumva, ngomba gukora kugira ejo bundi Uburundi bwacu uzobuko buraratwa mu makungu bavuga ati mu Burundi ari aba journaliste bakora. Uno munsi abakina amafilme ko barasora amafilme ku bwinshi urumva, hari imigwi myinshi mishasha iri kiraza urumva, kubera iki tutitaho kuyiraba, kuko tutitaho kubirondera tugira ama recherche kugira turabika ibintu byacu byotera imbere. Ico nahereye ko mvuga urumva, hari abantu benshi cyane ngaha mu Burundi babuze ubufasha kandi ubwo uri kuranyumviriza hamwe uhagurutse ugashira hamwe ingufu zawe ukavuga ati reka jewe mfashe, wofasha abantu benshi my friend.
hari abantu benshi babuze ukuntu bashobora navuga gutambuka bakarengana kubera ataburyo bafise. Wowe nawe ufise uburyo kwikute kurashaka kuburekura kugira abantu bafise impano bakore. Rega impano wagira azana ivyunguka. Impano irazana ivyunguka. Urumva? Rero mugabo twige kino kintu, twige gukora dufashanya, twige kwitaho ivya mugenzi wawe, ivya mugenzanje. Umva twige kuvyitana, kwita sinzi ico novuga, wewe witeho ivy'iwanje nanje niteho ivy'iwawe. Kuko nutitaho ivy'iwanje, ivy'iwawe ntavyo nzokwitaho. Reka rero nshimire cyane ko baradukurikirana, hama tubasaba abashatse batugire subscribe. Ndabasavye igisabo. Nigituma savye ni kubera igisabo nyene n'igisabo. Reka rero nshimire cyane abadukurikirana bari South, nshimire cyane abadukurikirana bari Dar es Salaam, nshimire cyane abadukurikirana bari za Arabia, abadukurikirana bari mu bihugu bitandukanye, ndavuga Canada, ndavuga Hollande, ndavuga turabakunda cyane, mwana nyine mudushigikira cyane kubera turabana biwanyu mu muryango wacu. Urumva the fighters nyene. Yes, ndabakunda cyane. Yari MC Goragoza umutarambirwa nkuko nababwiye ati behind camera turi kumwe na Rene Lactici. Naho ubutaha. Ciao ciao.